mumpera amashimana mumpera amashimungere wacu Yesu ashimwe cyane mumpera amashi abantu bavugira ku iradiyo jewe namenye ngaha ahantu muri Pantanse ndi mu ibohero rya Mpimba Yesu ashimwe ni ibohero nabayemwo imyaka 2 mugabo sinarinzire Pantanse numva bavuga ariko nkakurikira ubutumwa nkasenga nkarira nkavuga manutse nkure hano hantu manutse nkura aha hantu umunsi umwe Imana irabinkorera nisanga hanze Yesu ashimwe ariko ndatembera gucyanye ntembera ngaha mu quartier ngiye kuri mugenzi wanje ngaha epfo kuri 10 mbona ngaha ahantu menga ni industry ariko nasanze ari industry ihingura abantu Haleluya ni industry ihingura abantu je yampinguye ndi umuntu mushasha Yesu ashimwe umumama iyo ari nko mwibohero atari mu rugo rw'iyo atakaza ibintu byinshi cyane je natakaje ibintu byinshi cyane nagize ubuhombe bwinshi cyane ariko ngeze kuri kino gicaniro nariko nsengera handi hantu naje gusenga nkumva nkataha ndi zero nibyo nakurikirana sinumva nuko ndyohewe nuko ja gusenga naje gusenga nkumva bavuga ibi nkumva bavuga bidiyanye nkumva harimo isaku nkumva harimo ibiki ariko maze gushika mwiri shengero bantu b'Imana umunezero mfise je mbona burakengo nze gusenga Haleluya muzoze mwumviriza amajambo avugirwa kuri kino gicaniro n'amajambo atwubaka n'amajambo yoka imitima yacu n'amajambo tugira abandi bantu bashaje Yesu ashimwe abaguranyi b'Imana mwese mwikomera amashano hantu Hirya jambo kugurana Imana ngaha anye nararyumvise umunsi ndaryumva bagurana Imana gute umugabo ugiye kumedita wumvise nyene muri wewe ukumva uti kugurana Imana nanje ndagenda ndagurana Imana ndagenda haje imbere ndafukama mwongerera dusengera mwongera Imana iguhezagire cyane Imana yaranguranye ibintu byinshi cyane Yesu ashimwe urangene ngana murako sindi na mutoye sindi na munini cyane ariko je sinari nzi kunama ngo nkorope ntibyakunda umugongo ntibyakunda amavi sinapfunya ariko navuze nti Imana ndakuguranye ninaguranye inoti imwe gusa oni inoti imwe Imana yampaye amagara ndakomeye numva ndamahoro narakunda kumeneka umutwe narakunda kugwaragurika hariho umugenzi wanje ngaha bahepfo ngaha kuri 10 y'amabarira ngo ngo mama vani ngo nagutelefone nakubuze mbe mwana wa mama umeze gute byase kuri ndakomeye ntabwo nari nsinziriye ndakomeye ariko akaza riruka ngayibaza ko ngoye ko nama ngwaye imisi yose Yesu ashimwe iki gicaniro ni gicaniro c'Imana koko ukijeko n'ukuri wizere urakira ikintu cyose ubugwaye Yesu ashimwe cyane maze imisi nkurikira mwungere cyane urana ko kubona mwungere ko bigoye mwabantu baradutangira kandi kudutangira ni byiza hari gituma Yesu ashimwe namanda mutangira nkumara ntumugere nsengera mwungere nsengera ngiye kuburana Yesu ashimwe jewe ibintu maze kurengera hano hantu birateye ubwoba je naje ngantagira nahomba Yesu ashimwe mpawe indaro ndumva magana guke narataye ugwanje fisi inzu y'ivyumba 6 inzu ndayita ndagenda ndaja gusega indaro Yesu ashimwe murazi gusega indaro mwabantu bona ngene umwana gucyanya uriyegeranya antuka ntugenda ngugorore ngo wigorore kujya hora wigorora mu nzi wawe biragoye ngeze ngaho gicaniro narapfukamye ndasenga ndavuga nti Imana nkura ko abadayimoni Imana ndakwinginze Imana mpayi wanje mba ndakwinginze Imana ungirire neza Imana yarabinkoreye Yesu ashimwe ndaronka homba nari narabuze homba abadayimoni baranteye narimutse naraturatujwe ariko Imana yo ngaha mwabantu mwe muyikomera amashi hari Imana inzu yanje narayitaye inzu nini ya cyane ivyumba bishika 6 baca bayijamwe barayisambura bayidetruiza mwenge narigeze kumpa
amafoto mbwa ntiyamenye ndibaza bamenaguye ama interrupteur bamenaguye ama prise bafashe insinga zo hagati mu mpume bazikuye mu zose atanu urutsinga na rumwe rusigaye ndahageze ngo ngira gahinda umutima uradubuga umuganda sana niwe nacungishije aha hantu n'ababigize bose bafashwe kandi bafatwa nibera ngaha muri 10 nanje ninziri mu kajaga bose barabafata kandi n'ababafashe barabaha igiti barabakubita hama barantelefona ndavuga nti mwabantu mwe none ko kimwe ndakubakubita numwe abashora mutabakubise Yesu ashimwe hari mu kwezi kwindwi yemwe tugira impuwe tugira ikigongo jewe agashonera kabonye mpimba narayibonye nta n'umuntu yisabira ngayijemo ariko barabafunga bakambarira ati yo turagusabye tugira ikigongo tuzobikora kunukunukunuku ariko kubera base kubikora ndasubira ndafata umutaye ndavuga none ko mutankoreye bya bintu nase kubajana mu mpimba mwagize description nk'iyi inye mumeze gute mwebwe abapolisi bose babafata n'ubu bari mu gasho Yesu ashimwe Imana iri ku murimo abo bantu babinkorewe bariko barabisubizamwo ubiri amwatsi ariko ndizeye ko n'ibindi bazobikora inzu basibe bayuzuza amatara sibe yake nko barayaka Imana ibahezagire ahantu hari Imana iteye ubwoba kubwo gupfukama nga nta na kimwe buri cyo wifuza cyose urakironka uko gisavye ni kukironka Yesu aduhezagira Komera amashi Imana yo ngaha mufashe dukomera amashi n'umuvyeyi wacu haleluya ndashimira Imana yankijije umutima naje ngaha umutima wanje utera ku rwego rwo hejuru ku buryo abantu bandavye bavuga ati wewe ngira nta n'iminota 2 usigaje udapfuye ku buryo najewe nareka no kwiraba kuko nacangira stress cyane nkonda ariko ndashima ko nashitse ngaha bakambwira ati ngo uwo mutima n'abadayimoni bawuguteye bakansengera ubu mutima ukabutera neza cyane ikindi shimira Imana ndashimira Imana ko yambohoye kwizosi bari banteye ibitero bikomeye cyane ku buryo ntashobora gukebuka ngo bikunde bari basize amacupa amahembe imisumari ishinge ndashima Imana ko yambohoye izosi ryanje ikindi kigira gatatu ndashimira Imana ko yambohoye ibigabo by'ijoro nticyari ikintu cyoroshe kuko narinze no gutanga ikimazi byarasa ariko ndashimira Imana ko yambohoye ibigabo by'ijoro abumvishije gushima Imana ibahezagire Sanza gusengera ntaye kugiko Imana yankoreye zana vuye mu Kayanza sici abantu barwaye ibintu babaroze naciye nza ngaha muranyakira muransengera kijya gihere ujya munsi muvuga ati dusengere intoze y'imisi 5 nari ngwaye ibintu by'ibirozi nararyama nkaribwa nkagirante umubiri wose nkumva umenga wapi bakaba bandoze n'inyatsi 11 sinafata kono navuye mu Kayanza nsibubanza ngere no n'amaguru ijamese bavuga ati dusengera imisi 5 urabona twayitanguye ku munsi wa gatatu isihera ku munsi wa Mungu kuwa mbere zanarengwaziza umwana imyaka 11 ntiyabyuka ntiyagirane mu kwezi kwa 12 umugore yamugwazize mu bitaro indwara akayijyayo bone akayijyayo ari mu bitaro ijya munsi rero itanihetse ku munsi wa mbere ngo niho uwo mwana yaciye yitaba Imana ngo ntiyagwaye ngo ntiyagize yapfiriye muhira no mu bitabo ntiyagiyeyo Imana isime ko Imana imwongereza imigesa ko Imana yankoreye urashimiye ko Imana yamuco ego kuko yararuse kweri we kontoro umuntu agwaye imyaka 11 atabyuka atagirante aho ujyamitse ariho umusange cyane mbati Imana kweri yamuruhuye base bantelefona zena cenduka usabwa ati ahubwo Imana yasenze Imana yasenze yarakumviye kweri ko umwana yakupfuyeko nuko nzemera Imana kweri mwageze neza amashi ku mwana wacu ukabona ko ibyiza yoruhuka gataha nibyo
jewe nashaka kubanza kubabwira umwidondoro. Jewe mvuka muri province ya Muramvya, komine Kiganda. Uwo musozi ni Gahweza, agacimbiri ni Mungo. Ivy'Imana yankoreye, jewe nahora mvungiwe muri province ya Muramvya. Hanyuma ndagirirwa ubuntu, haba mwishwanje arankurikirana cyane yiga ibintu by'amategeko, hama arantunganiriza, antunganirije aramfunguza, hanyuma arambaza ati mbega none ndaguha amahera uje muhira canke uje Bujumbura. Hanyuma jewe nifuza ko wonjana Bujumbura kubera ndacafise ishavu ryinshi, nohava ngira nabi nkava ngaruka ngaha bunyene. None Imana yaramfashije intera iteka, baramfungura acaranzana mayindwi zitatu ngaha nishavu icari irahera. Hanyuma aca mpihumbi 25 ndasubira ku Gatumba, narimazeyo nabuyeyo itariki, nabuye mu gasho itariki 7 z'ukwezi kwa11 n'uyu mwaka nkanza hano aishabu irahera nataha muhira 45 ndaduga. None ubu ndagarutse ku diplome y'umwana w'iwanje. Komera amashi y'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ko nabisabye Imana ibibona abanabirose. Nashaka kubamenyesha yuko nasabye Imana yampi birundo, mfise abana 6 n'umukenyezi, nawe nyamukenyezi niwe yampamagaye ngo tuze ngaha. Ari ngaha nyine. Nashaka nawe nyine ndasaba yuko yoza ngaha asiguwe nawe nyine ashimira Imana ibiteka yaduteye. Hanyuma mumfashe dukomere amashi Imana yewe yadukanye nawe. Nawe arashima Imana. Ubu ni wafise amashimwe menshi ho, akaba ariwe yanamuzanye hano. Imyaka 12 nzengera ku rusengero rw'Ikiganda Gahweza, ariko nagiye nkurikira uyu mufasha wanje, nari muri Gatolika, kandi muri iyo Gatolika nta kintu nahigayemwo na kimwe. Nababajwe no kubona nzimana umufasha wanje nawe umenga arayitinya, kandi nayitamutinya. Gashimira Imana kubona yuko yoba akiriho nanje nkaba nkiriho, kuko naragiye ku mavi imyaka 3 yamaze ari mu mpimba. Narindushe gusumba iminsi yo kumuraba, narindushe gusumba ahatari bwajeye. Kandi nukuri Imana iduhezagire twese, imhezagirane n'irishengero abari muri ryo bose. Bamfasha amashi gukomera Imana amashi. Byavuye kuko nakiriye agakiza kubwiwe, yarambereye itara ryako gakiza. Acarasenga iminsi 5, acaragaheba ku banyamahanga, gusubira mu banyamahanga yari yabiyambuye indwi 2. Bacamusubiza kuri bya bitsitaza byamukoresheje amabi. Mpemu mbi ziramukoresha arangwa. Amaze ku mategeko amutunganiriza igisabwa c'igihano, niho yinjira iyo mpimba. Jewe nyandagira nti Mana, ibi byose uri kurancanamwo wabonye ko bikwiriye. Hari n'igihe bitabuze ikimazi, ubwo uri kuramurondera guhinduka kwiwe nuko kumenya. Nimufashe gushimira Imana inzanye imbere yanyu uyu munsi Imana yaturamukije. Jewe rero ikintu noshima mu kugira ninjirira ishengero, narirangiwe n'uwamenye Imana yahasengera muri iri shengero, ati uyu mufasha wawe muri mujane
ku bintu biriko biramubako byose abitura umukozi w'Imana ntazobura ikimazi cyamusengereye. ubu nyene nca ndamufasha Mugiri mama mashi leta nukuri jewe naramenye Imana kandi ndayimenya kandi irankorera ibintu bikomakomeye kuvyo namenye. Mugabo rero hariho ndacafise mu ruho utarayimenya yeza dufashe.